Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudendeye Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mw'iperereza mu gati y'akazi na muntu mu ndero ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese rero mudukurikira muri mu mucungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu y'isaha, amakuru menshi cyane, amakuru yiwe avuga mu mihingo itandukanye, akaba ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe ibikorwa byo kwiyamiriza ibyavuye mu matora y'abashinga amateka yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka wa 2025, abanyagihugu bakomeje kudonda urutoke umuganga uri ku butegetsi wa CNDD FDD kuba ngo warakize uruhara mu busumwa bw'amatora, ubusuma bwabaye mu matora y'abashinga amateka yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka. Abanyagihugu bavuga ko umuganga uri ku butegetsi wa CNDD FDD wifashishije urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi ruzwi nk'imbonerakure mu gutera ubwoba abanyagihugu. Ibi kandi byagarutswe ko n'uwahoze arongoye umugambwe CNL Honorable Gatorwasa avuga ko amatora y'abashinga amateka ariko araba ngaha mu Burundi ngo yoba ari inkinamico y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ndetse acahamagarira amakungu kudoma ndetse no kwiyamiriza ibyavuye mu matora y'abashinga amateka. Ibi kandi biruko mu gihe umugambwe wo uri ku butegetsi wa CNDD FDD wamaze gutsinda amatora ibice 100% nk'uko byashikirijwe n'umugwi ujejwe gutegura ndetse no gutunganya amatora ngaha mu Burundi urongowe na Prosper Ntahorwamiye, aho ashikiriza ko ibibanza byose ngaha mu Burundi by'abashinga amateka byatsinzwe n'umugambwe umwe rudende. Iyi rero ikaba ari ingingo itavuga ko rumwe n'amakungu ndetse n'abaharanira n'abajejwe n'abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ngaha mu Burundi, aho bavuga ko ibi ntaho byabaye ngo kungena umugambwe umwe rudende, umugambwe wamaze kuboreza abanyagihugu igufwa ndetse ukanababohera amaboko imugongo, umugambwe wateje ibibazo ntangera abarundi nko kubura igitoro ndetse n'ubukene bwibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, ngo ukungene ushobora kubona amajwi ibice 100% mu matora. Bakavuga ko rero akaba ariho bahera bavuga ko uyu mugambwe uri mu bigambwe y'ibyo amatora ngaha mu Burundi. Ibi kandi binagaruka ko na bamwe mu migambwe itavuga rumwe n'umutegetsi harimo nk'umugambwe Iporona, ikazamo CDP ndetse n'iyindi yose itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bagiriza umugambwe uri ku butegetsi ngo kuba warakize uruhara mu busuma bw'amatora yabaye. Ibi kandi biruko mu gihe abasize bagize uruhara muri kudeta yabaye mu mwaka wa 2015 ubwo uwari umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza bamuteraga kudeta. Kuri ubu rero bongeye kugabisha Perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba ko mu gihe yoba adahinduye ingendo ndetse ngo n'amatora abe yasubirwamo ibintu bishobora kuba bibi ndetse n'umutekano ushobora guhungabana mu Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we arajwe ishinga n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027 ndetse akanavuga ko umugambwe umwe rudende wa CNDD FDD ngo wamaze gutsinda amatora nayo ngo kandi ariwe azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kandi abari hanze y'igihugu na cyane abahunze ubwo habaga kudeta mu mwaka wa 2015 bamaze kugabisha Burundi, bavuga ko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 ngo ibintu bishobora kuba bibi ndetse bazokwiyamiriza ikiringo c'uyu Perezida w'u Burundi urongoye Burundi kuri uyu munsi wa none. Ibi kandi biruko mu gihe kuri irigenekerezo rya 5 murantunga kuri irigenekerezo rya 20 ruheshi y'umwaka wa 2025 ubwo habaga inama, ikaba ari inama rero yahuje bamwe mu bari hanze y'igihugu
bariko barategura ukungene bo kwinjira mu gihugu ndetse bofata n'igihugu. Kuri ubu rero uwahoze avugwa mu makuru ko ngo ari we yagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 ariwe Niyombare Godefroid yandikiye ikete ryihuta cyane ridahumuriza abarundi ryandikiwe Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bari ngaho nyine twabashije kuyaga ndetse bari babashije gukurikirana ibijanye n'iyo nama. Reka tubandaniriza amakuru yacu kubiriko biravugwa n'ubundi ngaha mu Burundi. Tunyarukire mu ntara ya Cibitoke, aho mu ntara ya Cibitoke habandanya hibonekeza igandagurwa ry'abanyagihugu, aho ndetse bivuga ko habandanya hatorwa ibiziga bitandukanye. Ibi rero bikaba binatera ubwoba abanyagihugu na cyane cyane bari muri iyi ntara ya Cibitoke, bakavuga ko ubu bugizi bwa nabi buriko burakorwa buteye ubwoba abanyagihugu, ndetse bakanavuga ko isaha n'isaha bashobora guhunga. Bakaba rero bahamagarira inzego z'umutekano gukurikirana ndetse no gukingira abanyagihugu iri gandagurwa barimo barakorerwa. Bakavuga ko rero ibingibi biteye ubwoba kubiriko birakorerwa abanyagihugu, ndetse bakanavuga ko ibingibi bishobora no gutuma abanyagihugu b'u Burundi babarara bataryamye kubera ubwoba baba bafise bivanye n'ibiriko birakorwa muri iyi ntara ya Cibitoke. Reka rero turabire hamwe ibiriko birahavugwa ko hoba hari ikiziga catowe, ndetse bikanavuga ko kuri ubu ngubu ngo abanyagihugu boba bahagaritse umutima. Ibiziga bibiri rero byaratowe Igitega mu ndwi imwe gusa, aho rero abanyagihugu bafise agahinda n'ubwoba. Kw'igenekerezo rya 17 ruhesha umwaka wa 2025 mu kiringo c'imisi mikeyi gusa, ibiziga bibiri by'abantu byatowe mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi, bituma ndetse abanyagihugu babatwa n'ubwoba ndetse n'amakenga. Ikiziga ca nyuma catowe kw'igenekerezo rya 18 ruheshi, aho rero ikiziga c'umuntu w'umugabo w'imyaka yababa hafi 35 catowe mu ishamba riri hafi ya kaburi kaba Isilamu muri quartier ya Shatanya hagati mu gisagara ca Gitega. Ubwo babibonye bavuga ko uwo yishwe nta kimuranga na kimwe ngo yari afise, kandi ikiziga ciwe catowe kiriko kirononekara cane, gica kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vy'akarere. Umukuru wa quartier Eugene Manirakiza aremeza ayo makuru, akanamenyesha ko igipolisi camaze gutangura amatohoza kugira ngo kimenye umwidondoro w'uwo yishwe, ndetse hanamenyekane icatumye yicwa vy'ukuri. Hari haheze ikiringo kidashika indwi gusa ikindi kiziga c'umugabo w'imyaka yababa 45 gitowe mu ruzi Ruvyironza rugabura umutumba wa Rweza zone Mungwa muri komine Gitega ndetse na komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro, aho naho nyene ngo nta kiranga uwo muntu cabonetse, n'amaranga muntu yike n'amarangamutima y'inkeke ndetse n'akoba kari mu banyagihugu. Ikibazo ca vuba byabaye kuri uyu wa 18 ruheshi uyu mwaka, aho igihimba c'umugabo w'imyaka 35 catowe mu gahinga kari hafi y'ikirimba c'abayisilamu muri quartier ya Shatanya hagati mu gisagara ca Gitega. Nk'uko umwe mu bari babibonye abivuga, avuga ko uwo mugabo nta karanga muntu yari afise, igihimba ciwe ngo cari kimeze nabi cane, guca ngo kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vy'iyo ntara. Umukuru w'iyo quartier Eugene Manirakiza yemeje ayo makuru, avuga ko igipolisi catanguje amatohoza kugira ngo kimenye uwo muntu uwo ari we n'ico yoba yazize. Hafi imisi indwi imbere y'ico gikorwa, ikindi kiziga c'umugabo w'imyaka yababa 50 carakuwe
mu ruzi rwa Ruvyironza rutandukanya agasozi ka Rweza zone Mungwa ndetse na komine Gitega na komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Naho nyine uwo muntu nta ndangamuntu yari afise. Emmanuel Nkeshimana umukuru wa zone Mungwa yavuze ko bishoboka ko uwo muntu yaba yatowe mu ruzi ariko adatomoye uko uwo muntu yoba yasomye nturi. Ico kiziga naco nyene kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vy'akarere. Ivyo biziga byose bitorwa byisubiriza bituma haba ubwoba no kwikeka. Abatari bakeyi babandanya biyamiriza umutekano muke ubandanya kwibonekeza n'ubukozi bw'ikibi buteye amakenga. Igitega isa niyatanguye kuba intara y'ibiziga gusa, niko bivugwa n'umunyagihugu wo muri karitiye ya Shatanya aboneka ko ashavuye cane. Ivyo biziga bitorwa biguma vyiyongera kandi nta nyishu itorwa. Indongozi zisaba ko abantu batekana bakamenyesha ko amatohoza abandanya kugira ngo hamenyekane umuco kuri ivyo biriko biraba, ariko abanyagihugu bo barindiriye ibikorwa nyabyo biboneka ngo bafise ubwoba ko agacerere nk'inzego kaza guhamba ubugira kandi ukuri. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turashikiriza kuri iyi saha. Tubaye dusozere ngaha, tuzasubira mu makuru araza kubagezweko mu gatondo.